Bakunzi b'urubuga rwa Bwesu TV, ndongeye kubaramutsa ubugira kandi nongera kwifuriza amahoro n'umugisha biva kuri Data wa twese, nongera gushimira uwo wese agira icyo akora kuri uru rubuga rwa Bwesu TV, abibuka gusangiza abandi ubutumwa bwiza kandi bakibuka gushirako sabone, abatarayishirako ariyo subscribe, bakibuka cyane cyane jeme, abo dufatanije abamaze gushirako subscribe sabone, mwibuke kwa mushirako jeme iyo haje isanamu, igihe cyose iyo haje video mwibuke gushirako jeme na commentaire. Abagira commentaire ni bake cyane, sinzi ko mwashimye, sinzi ko mwabigaye, mukwiye kwerekana ari ibyo mushima mukabishima, ari ibyo mukosora mukabikosora, kandi turemera gukosorwa. Cyane cyane ndimwandike kuri WhatsApp, andika hano nyene aha kuri video hepfo hariho ahanditse ko commentaire, harya nyene commentaire, hariho commentaire indome nini, hepfo yaho hari utudome duto twanditseho commentaire, fyonda harya nyene, ufyonza hajya kuri tyo tudome duto ucubona indome zo kwandika ko zije. Andika ibyo wifuza, ari ibyo ushima uyishime, ari ibyo ukosora udukosore, nta ngorane. Yesu abaho umugisha. Reka n'ubu tubandanye kwigishanya ijambo ry'Imana, tubandanye gusangirira hamwe ijambo ry'Imana. Imbere yuko dusangirira hamwe ijambo ry'Imana, reka n'utwongere dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana idukunda, Imana itwitwaririka, turagushimiye ko twitaho kandi Data ukaduhuza ku imbabazi zawe. Turi munsi y'iganza cawe abari mu isi bose. Mwami Yesu Kristo, nico gituma dusabye kugira ngo imbabazi zawe zitutwikire, zitubonekeko. Asigaye imitima yacu ikomeze gukunda no kwitaho. Urakoze, tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ngomba dusangire aya majambo, iri jambo ry'Imana, Tanguriro igice ca kabiri, duhere ku murongo w'indwi turashitsa ku murongo w'icenda. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishiramwo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameza igiti cose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, maze n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Twumvise ko Imana yaremye ibintu byose. Imaze guheza kurema ibintu byose, iraheza irema umuntu, imushira mu itongo ryo muri Edeni. Imaze kumushira muri iryo tongo, Imana yahameje igiti cyose kibereye kuribwa. Mugabo haba igiti ngo kimenyekanisha, Imana ihashira n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kuri ico giti cyamenyekanisha iciza n'ikibi, Imana yabwiye Adamu iki giti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntimuze mukiryeko, nimwakiryako muzopfa. Reka mbaze ikibazo, mbega barakiriyeko canke ntibakiriyeko? Iki giti barakiriyeko, kandi
bamaze kukirya ko mbega barapfuye canke ntibapfuye? Hariho urupfu rw'uburyo bubiri. Hari urupfu rwo mu buryo bw'umubiri, hakaba n'urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga hano turabona ko baciye bapfa mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'umubiri naho bari baremewe kuzobaho ibihe byose, ibihe n'ibihe, mugabo bamaze kukirya ko babikwegeye urupfu. Reka duhagarare kuri aya majambo gatoya. Hariho abantu bigisha inyigisho zitarizo, cyane cyane bamwe mu bize teoloji, barigisha bakavuga ngo Adamu na Eva ngo iki camwa bariye ko ngo si camwa gisanzwe, ngo barasambanye, ariko siko biri, sivyo. None ko yari umugabo n'umugore, Imana yaremye umugabo, umugore mukura mu rubavu rwa Adamu, boba basambanye gute kandi yari umugabo n'umugore? Ni ukuvuga ngo bakoze iki cyaha cyo kutumvira, barya kuri cya giti Imana yari yababujije. Satani yaraje arabahendahenda, kuko Satani mu kugwisha umuntu, mu kumugwisha mu cyaha, aramuhendahenda akamwereka ko ibintu byose ari byiza. Hanyuma umuntu yamara kugwa mu cyaha, Satani akaja atangura kumushinyaguriza. Akarorero, Satani arahendahenda abasore, akabereka ubusambanyi, akabereka abakobwa beza beza. Bamaze kugwa mu byaha by'ubusambanyi, rimwe na rimwe hari aho umukobwa atwara inda. Adatwaye inda naho hari aho wa muhungu yandura sida. Umuhungu atangura kwicuza. Ni ukuvuga ngo Satani yamuhendahenze, amutwara muri icyo cyaha cy'ubusambanyi. Hanyuma iyo amaze kwandura asubira kwicuza, Satani nawe aca atangura kumutwenga. Abakobwa nabo nyene nuko nyene, babona ko ari umunezero, ariko igihe batwaye inda batangura kwicuza, Satani akatangura kubatwengera mu misho. Hari n'abatangura kunyegeza za nda mugo bidashoboka, akanyegeza inda, akanyegeza ko afise inda ariko bidashoboka. Ni ukuvuga ngo Satani aho ariko aramushinyagurira, kumwe Adamu na Eva baciye baza kwinyegeza, bamaze gukora icyaha baraja kwinyegeza, Imana ije kubarondera irababura. Aha rero no kuhabera amaso bakristo, bantu b'Imana. Erega icyaha ntigitinya umukristo, icyaha ntigitinya, Satani ntatinya ngo nuko uri umukozi w'Imana. Hakwiye kuba ukwirinda, waba uri umukozi w'Imana, waba uri umusenzi, waba uri umupastori, waba uri umuvugabutumwa. Ni ukuvuga Satani ntagutinya ngo uri ico urico, ahubwo komeza kurondera Imana ikwambiye inkomezi zo kunesha icyaha. Aha rero turabona ko Adamu na Eva bariye ku giti Imana yari yababujije, barya icamwa kuko Satani yabahenze. Rero Imana si umuntu ngo ibeshe, kumbure bakiriye kubibaza ko Imana atakizobagira. Imana yivuze irashitsa. Ya Imana ivuze ko izohana, izohana. Iyo Imana ivuze ko izoharira, izoharira, iraharira. Kandi Imana yaravuze ko izojana bizera mu ijuru, izobajana nta kabuza. Bakomeje kuyubaha. Mbega none Imana ninde? Imana n'umuremyi w'ibintu byose, biboneka n'ibitaboneka. Ibiboneka n'ibitaboneka ni Imana yabiremye. Mbega none Imana yavuye he? Imana yavuye he? Imana yamyeho
kuva kera kandi izokwamaho ibihe bitazoshira cyangwa se ibihe byose. Kandi kenshi na kenshi Imana ikorera mu bantu, igakoresha abantu. Rero Imana turayibona mu bikorwa byayo igenda irakora. Imana turayibona iriko irakorera mu bantu. Imana turayibona iriko irakoresha abantu. Abayizera Imana irabakoresha. Abayizera Imana ibana nabo. Reka turabe, mbega Satani ko ari we yaje guhenda Adamu na Eva. Ni ukuvuga Satani n'umurwanizi w'ibyiza yagombye kurwanya Imana. None Satani we yavuye he? Satani yaremwe n'Imana. Imana niyo yamuremye, ari umumarayika mukuru mu ijuru. Yaganza abamarayika bose mu ijuru. Hanyuma akiri mu ijuru yitwa Lusiferi, izina ry'icubahiro. Amaze kugarariza aca ahinduka Satani, ni ukuvuga ngo umugarariji. Bibiliya iratwereka neza ko Satani amaze kugarariza Imana, yagombye kwita kudeta Imana, yagombye kwiha ububasha bwo gukura Imana ku ngoma. Aje mu matwi abamarayika kugira ngo barwanye Imana, ariko ntibyashoboka. Nta n'umwe ashobora kurwanya Imana, ntibyashobotse. Rero Satani amaze kurwanya Imana yaciye akororanwa n'igice cy'abamarayika. Uyu munsi Satani yarakorowe, akuwe mu ijuru mu bwiza bw'Imana, akorana n'abamarayika. Abamarayika bagararije Imana nibo badayimoni b'uyu munsi. Rero mbega none kubera iki Satani yakorowe? Satani yakorowe kubera ubwibone. Akororanwa n'igice cy'abamarayika. None ubu ari hehe? Ubu Satani araboshwe, abohewe ikuzimu. Atuma abamarayika biwe ari bo abadayimoni kugira ngo baje kugerageza abari mu isi. Iyo rero babadayimoni binjiye mu ishengero bararivurunga. Iyo binjiye mu gihugu, igihugu barakivurunga. Iyo binjiye mu ngo, ingo barazivurunga. Aho ariho hose abadayimoni binjiye baravurunga, kuko igikorwa cyabo ni ukonona. Abantu rero bashobora gukoreshwa n'abadayimoni batabizi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yuzuye urwango aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Iyo umuntu yuzuye ishari aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Iyo umuntu yuzuye ishavu aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Iyo umuntu akora ubusambanyi, asambana, aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni.
iyo umuntu aborerwa arimo akaborerwe aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Iyo umuntu ari mu bwibone aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Iyo umuntu akora ubwicanyi aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Iyo umuntu yiba aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Iyo umuntu ateranya aba ariko arakoreshwa n'abadayimoni. Yesu Kristo rero yaje kugira ngo adutabare ivyo vyose. Nta wundi yari gushobora gutsinda Satani no gutsinda abadayimoni atari Yesu Kristo. Nico gituma dukwiye kumwegera tukaba hafi yiwe nawe akaba hafi yacu kugira ngo adutabare aturwanirire. Yesu Kristo yaranesheje, yaratsinze rupfu na kuzimu. Uwo Yesu yanesheje nawe ashobora kukuneshereza ivyo vyose bikurwanya, ivyo vyose biba ku badayimoni. Yesu Kristo ashobora kubikuneshereza, kandi ashobora no kugutsindira ivyo vyose bikuboshe. Ivyo byose bikuboshe arashobora kubigutsindira. Wewe ntushobora kwibohora ubwawe, nta wundi ashobora kukubohora atari Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo niwe afise ububasha bwo kubohora. Yesu Kristo niwe afise urufunguruzo rwo kubohora ababoshwe, abari mu minyororo ya Satani. Rero komeza kumwizera mwene data, komeza kwizera uwo Yesu Kristo. Iyo byakuboshe ubimuzanire, ubimwereke, kuko afise ububasha bwose bwo kubohora. Dusenge. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ko uri Imana ibohora, ndagushimiye ko uri Imana ikiza. Reka sengere uwaboshwe n'ivyaha by'uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Data, umugirire neza, umubohore yidegembye abe muzima. Hariho n'abandi bagomba kubireka bikabananira, abo ndabasengeye kugira ngo ubabohore mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi. Ubagirire neza bidegembye. Urakoze, mu izina ryawe Yesu ndabisabye, amen. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Hanyuma nagira ndabasabe mwibuke gushira ko sabone, kandi mwibuke gusangiza ubutumwa abandi benshi kugira ngo nabo baremeshwe, bafashwe, umwami abahezagire. Gushira ko j'aime, commentaire akosha ko kose muri commentaire uzoba ukoze, kandi Imana izobiguhezagirira. Niwabikora Imana izikomeze guhezagira ikiganza cawe kizoba cabikoze, ko bikorwa n'intoke. Kuko rero benshi batabizi bakaca bandika kuri WhatsApp, andika aho nyene kw'isanamu, aho hepfo hariho commentaire, indome nini ziboneka zigaragara. Hepfo y'izo ndome zigaragara hari izindi ndome ntonto, niho ufyonda. Umaze gufyonda ko haca haza izindi ndome aho wandika. Rero zya ndome zo kwandikako ucandikako, hamuka urungika kurya nyine wika message. Umwami abahezagire mwese, kandi ahezagire ibikorwa by'amaboko yanyu. Umwami abagire